Muy buenas tardes a todos Mwiriwe los neza ministros reunidos allá bakozi b'Imana mwese mukoraniye hariya muri Swacha, Bogota, Colombia, y todos los demás lugares donde hamwe n'ahandi hantu hose aho el bakoranye día de hoy, kuri uyu jueves munsi 11 de diciembre de kuwa este año kane 11 Kigarama mu mwaka wa 2025, estarán luego escuchando hamwe n'abazokumviriza esta pequeña plática hanyuma de esta ocasión, kikiyago gifi co mwa kano ya sea kanya, leyéndola o escuchándola haba kubusoma canke kubwumviriza biciye kuri satellite Amazonas no kuri satellite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye. en el Evangelio según San Lucas, Mu butumwa bwiza bwa Luka en el capítulo 9, mu gice c'icenda verso murongo 23 en adelante, wa 23 nos kabandanya dice: haratubwira ngo y decía a todos, si alguno quiere abwira venir en pos de bose mí, ati umuntu ntiyagomba kunkurikira tome niyiyanke su cruz cada día, yikorere umusaraba wiwe uko bukeye porque todo el que quiera ankurikire, salvar su vida la kuko perderá, ugomba gukiza ubugingo y todo bwiwe el que pierda azobubura, su vida por causa de mí, ariko uzoheba ubugingo este bwiwe la ku bwanje azobukiza. ¿qué aprovecha kandi el hombre si gana todo el Umuntu mundo vyomumarira iki y se kunguka destruye ivyo mw'isi o se vyose pierde a sí mismo? niyabura ubugingo bwiwe Porque canke el que se niyabwakwa avergonzare de mí kw'iciru, y de mis kuko umuntu palabras, wese bizotera isoni de este kunyemera se avergonzará no el Hijo kwemera del Hombre amajambo yanje, cuando venga n'umwana en su w'umuntu bizomutera isoni y en la del kumwemera Padre aho azozira afise y de ubwiza los santos bwiwe ángeles, no bwa se no bw'abamarayika y bera. una estrella de David Aca ku nyenyeri ya a la Dawidi derecha. iburyo. Y ahora le va a mostrar cómo Ubu rero Es agiye kubereka que él ingene vendría en su azoza segunda venida. mu kuza kwiwe kwa Pero os kabiri. digo en verdad que hay algunos Ariko de los que ndababwira están ukuri, aquí que no gustarán la muerte muri aba bahagaze hasta que hano vean harimwo el bamwe reino de Dios. batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami Aconteció bw'Imana. como 8 días después de estas Hanyuma y'ayo palabras, majambo que tomó a Pedro, hashize a iminsi nka Juan y a munani Jacobo, ajana y subió Petero al monte na Yohana a na orar. Yakobo aduga igisozi Y entre tanto aja que gusenga, oraba, la apariencia de su rostro ariko se hizo arasenga otra, ishusho yo mu maso y hiwe su ihinduka vestido ukundi, blanco y imyambaro resplandeciente. yiwe yera derere Y dibujo una irakayangana. Capo n'inyenyeri ya a la derecha. Dawidi iburyo. Y aquí dos varones que hablaban con él, los Abagabo cuales eran abagabo babiri Moisés bavugana nawe y Elías. yari Mose na que Eliya. escribe Moisés y Elías. Yandika ngo Abajo, Mose na Eliya en esta hepfo. versión, pues, Ngaha ese verso muri queda kino el último. gitabo uyu murongo ni wo wa nyuma. y luego de Moisés y Elías abajo escribe Pedro, Nyuma ya rayita, Mose na Eliya yandika ngo Petero akarongo, Apocalipsis 10 del 1 al 11, candika icanditswe 14, vyeshuwe 14, 11 kugeza ku 11, 14, 15 kugeza ku 20, 19, 11 kugeza ku 21, 17, murongo wa 14, verso 16. rimwe murongo wa Todas esas 16. escrituras del libro del Apocalipsis. Bino vyanditse byose byo mu gitabo Y cy'ivyeshure también escribe Yohana, Daniel, ndetse kandi yandika ngo libro del Daniel, profeta Daniel, igitabo 2 cy'umuvugishwa Daniel 44 2:44 al 45. kugeza ku Y esa 45, escritura kandi ico canditswe de Daniel, co muri Daniel de este capítulo muri kino gice 2, ca kabiri nos muestra kitwereka verso murongo 44. wa Y en los 44 días de estos reyes, el Dios del cielo nuko ku ngoma levantará z'abo un reino bami que no será Imana yo jamás mu ijuru destruido, izohagurutsa ubundi ni será bwami reino butazokwigera dejado a otro buhangura, kandi ingoma desmenuzará y'inganji y yabwo consumirá ntaho todos estos izonyagwa reinos, n'irindi hanga, pero él ariko buzomara permanecerá para bukombombore ubwami De bwose manera que bw'abo viste bami, que del yamara bwo monte fue buzohangama cortada una gushitsa piedra, ibihe byose, no con mano, uko wabonye ibuye la cual ryasituwe desmenuzó el ku hierro, musozi el ata amaboko bronce, el arisituye barro, la rikemanagura plata y el ivyuma oro. n'imiringa n'ibumba El gran n'ifeza Dios n'izahabu. ha mostrado al rey lo Nuko que ha de mugenzi, suceder en lo Imana porvenir, ihambaye y el yakomereje sueño es ibizoba mu verdadero gihe kizoza, y fiel su kandi izo nzozi interpretación. niz'ukuri, insobanuro Esa yazo piedra no cortada de manos ntizohinduka. es la segunda Iryo buye venida del ryasituwe Señor, n'amaboko no kuza kwa la kabiri cual aquí nos k'umwami, está mostrando arivyo ngaha ariko aratwereka en esta escritura que estamos leyendo. muri iki canditswe turiko donde turasoma, aho Se está dando a conocer ahí hariko haramenyekanishwa ingene azoza mu kuza kwiwe kwa kabiri. en el verso 31
ndabandanya ku murongo wa 31 mu gice quienes c'icenda. aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Baboneka bafise ubwiza bavuga ivyo kuzotambura kwiwe agira anonosorere i Yerusalemu aca kuri indi nyenyeri ya Dawidi buryo. Petero n'abari kumwe bari baremerewe n'itiro bikanguye rwose babona ubwiza bwiwe na ba bagabo babiri bahagararanye nawe aca kuri nyenyeri ya Dawidi ibubamfu byongeye. Bagira batandukane nawe, Petero abwira Yesu ati mwigisha, bitubereye vyiza ko turi hano, nuko duca insago zitatu, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Ntiyarazi ico avuga, yariko aravuga, reka tuvuge ngo avuga ibyo atazi, ahwihwisha yiyumvira mu gihe ubwiza bw'Imana bwari buriko buragaragara. Umwana w'Imana ariko araragwa mu mwuzuro. Ntabwo umuntu akwiye kuvuga ikintu na kimwe canke ngo akore ikintu na kimwe mu gihe atazi ibintu Imana yoba yiriko irakora, ahubwo twoba tumeze nk'uko iri jwi ryari rigira ribabwire. Navyo ni ukumvira ijwi rimwe gusa. Akibivuga, igicu c'igipfungu kiraza kibatera igitutu. Igicu cari kije. Ico gipfungu kikibashikako baratinya. Ijwi riva muri nyagicu riti nguyu umwana wanje natoranije, nimwe mwumva cyo kurengera Dawidi ibubamfu. Iryo jwi rishize, Yesu aboneka ari umwe. Barabihora. Ntihagira umuntu muri iyo minsi babwira na kimwe mu byo babonye. Cabaye ikintu aho bize ngaho abigishwa barize kumva ijwi rimwe gusa, kandi ntibatanga ivyiyumviro na bimwe, kiretse cane cane batazi ivyo bovuga ivyo ari byo, batazi ivyo bovuga. Ntibari bafise uguhishurirwa kw'ivyari biriko biraba ngaho kuri Yesu. Ni nako no mwa kino gihe uwo wese ataza adatahura ivy'Imana iriko irakora, ko batoranijwe ndetse nabo yatoranije, ntakwiye gutanga iciyumviro na kimwe, kuko iyo kwisanga ameze nk'ababigishwa batari bazi ivyo bavuga. Kumva ijwi ry'umwana w'Imana, ry'umwana akundwa. Kumva ijwi ry'umwana akundwa. Urashobora gufata ivyicaro vyanyu. Muri buri gihe Imana irafise buri gihe iyamefise igikoresho ico iganiririzamwo abantu, nuko igaheza igatangaza ibintu byose yoba yiriko irakorera mu biremwa abantu, kandi abo n'abaserukizi bayo, ibikoresho vyayo, kuko umuntu ni igikoresho c'Imana, kandi igikorwa cose izokorera ngaha ku mumbe w'isi vyose ibikora biciye mu ntumwa zayo, mu mibiri y'inyama, mu bikoresho vyayo. Cyo gituma Amosi atubwira igice cya 3 umurongo w'indwi ati kuko umwami uhoraho ntaco azokora atabanje kwibiranga akabanga abasavyi biwe avugisha. Buri gihe haterezwa kuba igikoresho c'Imana kugira ngo gikore igikorwa cose, nk'uko umwasi w'Imana Sekibi nawe nyene afise ibikoresho vyiwe, ari vyo nabyo nyene bigaragara muri buri gihe canke muri buri kiringo, aho byongeye haba hariko harakorwa n'igikorwa c'Imana. Kandi muri buri gihe uwatoranijwe n'Imana ico atereza gukora
no kumenya ijwi ry'Imana, akamenya umubiri w'inyama, aho hari uwo ari we ari umwana wiwe. No kuvuga ngo intumwa ibisizwe n'Imana ni inkingi y'umuriro, kandi uwo ni we data, niwe se wabo batoranijwe, kuko turafise data wo mu ijuru. Kandi buri mwana w'Imana wese aramenya ijwi rya se, kuko buri gihe ni Imana irondera abana bayo. kandi twebwe nk'abatejwe n'Imana, abana b'Imana, icyo dukwiye gukora ni ukumenya iryo jwi, tugakurikira ijwi rya data wo mu ijuru. Rero umwasi w'Imana nawe nyine mu kwigaragaza, izo mpemu zakorotse, abamarayika bakorotse baza ngaha ku mubumbe w'isi, bakambara umubiri, bakigaragaza umubiri mw'abantu, nabo nyine bakurikira ijwi rya se. kandi ibintu byose se abategetse gukora byongeye barabikora. n'urugamba uhereye mu ntango, kandi murabona yuko mwa kino gihe hageze mu gice gisozera, aho Imana izo kuraho ububwami bw'abanyamahanga, aribwo mu gihe ca Adamu, yarabihombye mu kudashika mu gice cyo kuragwa mu mwuzuro. Adamu ntiyarindiriye ngo ca giti gicike umubiri, igiti cy'ubugingo, nawe ngo aheze aragwe mu mwuzuro. Ntiyarenze igihe cyo gupimwa, kandi urwo rugamba rero rwahereye kera. Cyo gituma bivugwa mu Vyeshuwe igice ca 15 cyangwa igice ca 11 umurongo wa 15, ahavuga yuko ubwami bw'ino si buzohinduka. Murabona, nimba buzohinduka nuko hari umuntu yari abufise. Aravuga Ivyeshuwe igice ca 11 umurongo wa 15 kabandanya, haravuga ngo umumarayika w'indwi avuza inzamba mu ijuru, hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe. Aho turabona bundi bushasha, umwami hamwe na Kristo, umwami hamwe n'umusigwa. Imana yamugize umwami na Kristo, mwibuke rero. Turabona bundi bushasha hano, ugushitswa ko kuza kwa kabiri ku mwami, kandi turabibona ubundi bushasha, tukabona umwami ubwiwe burya bukoze bwa Yesu buriko burisubiza ivyabwo. kandi haravuga ngo kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Rero ico ni ikintu c'ubuvugishwa casezeranirijwe mwa kino gihe ca nyuma, aho ubwami bw'ino si buzohinduka ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, no kuvuga ngo umusigwa wiwe. kandi byose bizoba vyerekeza ku gushitswa kwa rya yerekwa rimwe Imana yatanga biciye mu rya marayika, ikariharevera William Branham, kuko hari mu yerekwa marayika amwereka ibintu byose byari biko birabera ngaho. Rero murabe ubutumwa abungere b'isezerano risha bafise guhishurwaho ku munsi wa nyuma, bwavuzwe 2 z'ukwicumi 2009 muri Monterrey, Mexique. Aravuga ati byose bizoshika mu gice gisozera kukanyuma mu gushitswa kw'iki kuyerekwa gihema igeretswe Revera William Branham. kandi aho niho hazoberwa kwa gatatu, naho kuzogaragara mu mwuzuro wose igihe hazoba hageze ico gihe. Kubw'ivyo rero twebwe turakora ibitwerekeye, Imana nayo izokora ibiyerekeye. Ibyacu nibigaragara ibiboneka, nayo izokora gushitswa kw'ivyasezeranye ico gihe. Turashobora kubona ko zaba n'intumwa canke intumwa ya mbere igihe ca mbere c'ishengero Mutagatifu Pawulo canke izindi ntumwa kugeza ku ntumwa yindwi, nta numwe muri bo yagerageje, nta numwe muri bo yazanye gushitswa kw'iryo yerekwa.
nubwo mutagatifu Pawulo hamwe n'izindi ntumwa na Revera William Branham bigishirije mu mahema, ariko nta n'imwe mwayo yari ihema rinini Karpa Cathedral yeretswe Revera William Branham. Aho we yagiye arahagendera, yabonye ibintu byose Imana yari kirakorera ngaho, abona kwaho hari marayika umwe yamuherekeza byongeye. Turazo mu marayika wari we nawe kandi ni Gaburiyeli. Yabonye kwaho hari marayika yamuherekeza byongeye, abona inkingi y'umuriro, yabonye ibintu byose byari ko birabera ngaho. Nuko rero ivyo bizoshitswa, kandi ntibizoshitswa mu bukozi bwa mbere bwa Eliya, sino mu bwa kabiri canke mu bwa gatatu canke mu bwa kane, ahubwo bigenewe n'ubukozi bwa gatanu bwa Eliya n'ubukozi bwa Mose buriko bwisubiramwo ku munsi wa nyuma, ubukozi bwa Yesu bwisubiramwo ku munsi wa nyuma, kuko n'ubukozi Imana yoba yirikira subiramwo, suko ari umubiri wa Mose canke wa Eliya n'umubiri wa Yesu. We yoba yariko arakoresha umubiri w'inyama kugira ngo mwomuri w'inyama Imana ihagaragarize, ihakorere mpemu yera, hakorere ubukozi bwa Yesu, Mose na Eliya. Kandi kubera iki atazoba ari mu bukozi bw'umwe mu ntumwa zo muri kahise, kuko bo bararangije, kandi ntabwo byashikijwe mu gihe cabo. Nokorera kuvyumvikana uca wumva yuko bitari ibyo gushitswa mu gihe cabo. Rabe aho iyo aza kuvuga gato akabwira abanyaportoriko, yari kubabwira mu buryo bumenyerewe n'abantu, ariko yakoreje mu buryo bwumvikana neza, mu buryo bwumvikana. Nimba Imana yararangije igikorwa biciye mu ntumwa ikayijana, no kore kuvyumvikana, abantu bategerezwa kurondera iyo yindi ntumwa ikurikira, bategerezwa kuba iri ku ruhande runaka. Kubera iki? Kuko abasigaye bavugishwa n'ibindi byose byavuze no bavugishwa bitashikijwe ivyo batakoze. Mu yandi majambo rero, hategerezwa kuba intumwa ku isi kugira ngo Imana ishitse ivyo. Imana ntishobora kuva mu nteguro yayo ngo ihindure integuro yayo ku iherezo. Igihe cose vyamye bigenda biravugwa mu bwo buryo nyene. Intumwa irarangiza, Imana ikayijana kuruhuka, igahagurutsa iyindi ntumwa. Nibwo buryo bwayo niko ikora. Kandi we aravuga ngo kuko bo bararangije kandi ntibyashikijwe mu gihe cabo. Kubyumvikana rero umuntu acamenya yuko bitari ibyo gushitswa mu gihe cabo, nubwo zari intumwa nziza zivuye ku Mana, ariko nta numwe muri bo yashoboye kuja hirya iyo byagenywe n'Imana kuri bo. Nk'akarorero, turafise akarorero ka Revera William Branham yashatse kuja muri Isirayeli kugira ngo yigishe, havugire ubutumwa bwiza. Marayika aramubuza. We ahantu henshi aratubwira ibintu byose yari yateguye kuja hariya, hanyuma marayika aramubwira toya ntuje hariya. Aho byabaye ngombwa ko aho habaye iki? Ukumvira. Yumvise ijwi yategerezwa kumva. Yaba ari umuntu asanzwe nuko marayika akamuvugisha, canke mpemu yera mu buryo runaka akamuvugisha, toya jewe ndafise ingabire y'Imana ndagiye hariya. Aho rero yari gukora mu kajagari, mu kutumvira nk'uko Sawuli yabikoze. We yarazi ko Samuel yari yamusize, ariko ivyo ntivyamuha uburenganzira gukora ivyo yarakuramwo inyungu. Ati ngiye bansize ngiye gukora ibyo ashaka, yambwiye ko nokora ibi, ko nokwica bose, ariko murabe yari ihenze. Hari ibintu byinshi ushobora gukuramo inyungu. Reka njanye 2 canke 3 ugenda wenda aza kumukiza, ndamurokorera ubuzima. Murabe haca hinjira iki gice rero cyo kwiyumvira, rezonema, gushiramwo ivyiyumviro, nuko ugatangura kugarariza amabwirizwa, amategeko y'Imana. Ariko umusigwa w'ukuri asizwe mpemu w'Imana, ariwe yoba yari karakora shitsa integuro yayo, uwo
ntabwo yova mu burongozi bw'Imana. Buri gihe yogenda ashitsa ibintu byose yagenywe yabwiwe, ntaco bitwaye nubwo bomunegura bakamuvuga, we buri gihe azokwama ashaka gushitsa ibyo data yamubwiye ngo akore, yamugenye. Marayika w'Imana yaramubujije. Nk'akarorero turafise akarorero ka Revera uriya Branham yashatse kuja muri Israeli kugira ngo yigishe ubutumwa bwiza, marayika aramubuza. Marayika w'Imana yaramubujije Pawulo kuja kuja muri Aziya, kuja Bitaniya, nuko acaja Makedoniya ahari hari intama z'umwami. Kuvuga yuko ivyo bifitaniye isano n'ikibanza ahari intama z'umwami ico gihe. Kandi intama z'umwami mu gihe ca mutagatifu Pawulo zari ziri muri Aziya ntoya. Kubw'ibyo rero iyo hashitswa iyerekwa y'ihema ico gihe ryari gushikirizwa muri Aziya ntoya. Iyo hashitswa kandi iyo rishitswa mu ntumwa ya kabiri mu banyamahanga ryatereza gushikirizwa muri Irene, aho Irene yarari aho muri mu Bufaransa n'ibindi. Kandi iyo ryari gushikirizwa mu ntumwa ya gatatu, ya kane, ya gatanu canke intumwa ya gatandatu, ryatereza kubera mu kibanza bariko barakoreramwo, ikibanza bari barimwo. Iyo rishikirizwa mu gihe ca marayika ntumwa w'indwi mu bukozi bwa Eliya wa kane, ryari gushikirizwa hehe yerekwa gihema muri Amerika ya ruguru. Cyoroshe cyane kuko Imana ntizoshitse isezerano mu gihe hanze y'igihe n'ikibanza aho ishira intumwa. Biteza kuba bihuye n'integuro y'Imana, kandi bigateza kuba ari vyiza mu nteguro y'Imana, bigakorwa n'intumwa y'ico gihe n'umugabo batereje b'ico gihe. Nuko rero turazi rero aho ritereza gushikirizwa. Mbega ritereza gushikirizwa hehe igerekwa gihema? Ni mu bukozi ubuhe ritereza gushikirizwamwo? Hatereza kuba ari mu bukozi bw'imyera y'ibiri, ibiterekwa ku matara bibiri bya zahabu. Hatereza kuba ari mu bukozi bwa Mose na Eliya. Ntibamwe mwashobora kuvuga bati ariko iyo ntumwa iri hehe canke uwo muntu ari hehe? Ariko aravuga yuko muri we hariko hashikirizwa iryo sezerano. Ari hehe? Kuko ntitumubona mu vyanditswe. Turashobora kubona Data William ni Gaburiyeli, turamubona ariko arakora. Nuko rero mwaramumenye nka Gaburiyeli, aho ni sawa, ni vyiza. Twaramenye Gaburiyeli nguyu, kandi turabona abakozi bwa Eliya muri Revera w'Ira Branham. Ariko uyu ari he mu vyanditswe? Murabe biroroshe cyane ko mwa kino gihe ca nyuma n'abana bamumenya. Baramaze kumenya Eliya wa kane muri Revera w'Ira Branham. Mu kumenya baramenye Dr. William Soto ni Gaburiyeli, umwe yari kwaganiriza Mariya hariya. Hanyuma turamubona ariko kwaganiriza mwe Dr. Branham, amwereka ibintu byose byariko birakorwa nubwo abakozi bwa nyuma. None ni hehe hari ubu bukozi mu vyanditswe vyera? Nukore murabe ubukozi bwa Mose turabubona hariya igihe we yasezera abantu, nuko aho habaye urugamba. Marayika mukuru Mikaheli agwana n'umwasi w'Imana Sekibi, bagwanira umubiri wa Mose. Murabe kandi ntibaza aho yahambwe. Rero hanyuma turamubona ku musozi wo guhindurirwako, ariko avugana na Yesu nk'umwe mu myera y'ibiri. Kandi mu gihe twoharura ubukozi bwa Mose muri Yesu, nuko rero turamubona no muri Yesu mu bukozi bwiwe agendagenda mu bwoko bw'Aburayo, ashitsa ihangiro rijanye n'izi mpinduka z'ikiringo nk'intumwa y'ikiringo. Ariko tutamuharuye naho turabona hariya ku musozi wo guhindurirwako cari igihe c'ukuragwa mu mwuzuro mu gihe cero kubeza ifuruka. Kandi buri hehe ubukozi bwa Yesu? Rero mwibuke yuko turiko turabaza ahari ubukozi bw'ihema, kuko
twavuze izindi ntumwa turazibona mu byanditswe kandi turababona ko bari ku isi bariko barakora, ariko uyu yavuye hehe? Nuko rero ndiko ndabona aha ubwo bukozi buriko burakora imbere y'ubukozi bwa Eliya wa kane. Turabubona muri Yohana Umubatizi ubwo bukozi mu kugaragara kwa gatatu, turabona muri Elisa mu kugaragara kwa kabiri, turanabubona muri Eliya Utishubi mu kugaragara kwa mbere. Aho hari ubwo bukozi buriko burakorwa, ariko mu gushitswa kwiyerekwa gihema turabwirwa yuko ari ukuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kandi umwana w'umuntu ni icitiro c'umuvugishwa, kandi ubwo bukozi ni ubukozi bwa Yesu. Aho we atubwira mu butumwa bwashizwe mu gice c'inyuma ku basigwa mu minsi ya nyuma, marayika n'igikorwa ciwe, aho yanditse ati ni ubukozi ubwo mwami mu kuza kwe kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo uburiko burakora ngaho. Rero bazobaza bati ariko ari hehe ubwo bukozi burihe bwa Yesu? Ni ukuvuga ngo turiko turabona ico gikoresho, ariko mwibuke yuko atari umubiri, ni mpwemu yera. Ni mpwemu yera niwe ariko arakora ubwo bukozi. Mu yandi majambo turiko turavuga ku bukozi bw'uwo muntu, nk'uko twavuze ku bukozi bwa Dr. William Soto, nk'uko twavuze no ku bukozi bwa Revera William Branham. Twamaze kububona muri ico gice co mu buryo bw'impwemu. Rero ubukozi bw'ico gikoresho mw'ihema twagiye ku bwa Yesu. Murazi gituma batabubonye canke batabubonye hanyuma iyo kubambwa, ahubwo bukozi bwa Yesu bwabazimiriye nuko yariko aratuvuganira mw'ijuru, kandi ntabwo yari gushobora kuva ku ntebe yo kutuvuganira uwatoreje wa nyuma atarinjira. Mu yandi majambo, ivy'ishengero biciye mu bihe vy'ishengero ryariko rirabona kwaro kugaragara mu gice kwa mpwemu wa Yesu. Mu ntumwa yari mpwemu yera mu bantu, ariko atarambara umubiri. Cyo gituma yavuze ngo igihe no mwemu yera dufise uyari hagati muri twebwe ameze nka mwemu yera, niyo yagera ubwo yambara umubiri mu muntu muri Yesu Kristo, nuko tuzomwimika. Aho ni ishengero mugenero zokongera kubona mwemu wa Yesu, kuko azoba yavuye ku ntebe kutuvuganira. Afata igitabo kandi mukoza kwamara ko inkomeza ari mu byeshugi '10 ni hazomuhereza ico gitabo gihesha uburenganzira ko guhishurirwa. Kuko igitabo gihesha uburenganzira ni igitabo kitafatika, si igitabo c'impapuro, ahubwo ni igitabo kitaboneka, aho kirimwe amabanga y'Imana, kandi no kiribwa n'uwo muvugishwa ntumwa agahabwa guhishurirwa ko mu gihe ca nyuma kugira ngo akore uko kwisubiza kw'ibintu byose kwabo yacunguje amaraso yiwe igiciro. Aho rero igihe twongera tukabubona, kandi mbega nihe twongera kubonera ubukozi bwa Yesu, bwa Eliya no bwa Yesu no bwa Mose, ni mu gushika kwiyerekwa gihema. Ikibazo rero kibacishuwe nihe hari ubwo bukozi mbere bwari buri mw'ijuru buriko baratuvuganira, buvuganira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubonaho rero ubundi bushasha turiko turabubona mu gushika kwiyerekwa gihema. Aho niho hari ubukozi bwa Yesu, bwa Mose no bwa Eliya, byoroshye cyane nk'uko. Rero murabe mwari n'ijambo ry'intasho kugwaruka zari tariki 7 z'ukwa gatatu 2009 muri Monterey, Mexique. Ratubwiye ati ni vyiza gwaruka. Murazi yuko muri Bibiliya hari ugwaruka rukomeye cyane rwavuze ruti nibimbere nk'uko ijambo ryawe ribivuze. Iryo jambo ry'Imana ryavuzwe, iyo yari Nkumi Mariya, kandi hisunzwe ijambo ry'Imana ryavuzwe, kandi tukaba turifise ryanditswe yuko hazoba ihema rinini ka katedrali rinini mwa kino gihe ca nyuma. Ahazoba hari inkingi y'umuriro, ahazoba hari marayika yaherekeza Revera William Branham, ahazoba hari kandi n'ubukozi ko burakogwa buzokora mpemu yera zokora biciye mu ubwo bukozi, akora ibitangaza byinshi. Aho hazoba hari ubukozi bwa Mose, bwa Eliya ndetse n'ubwa Yesu. Ubwo n'ubukozi bujanye n'iki gihe ca nyuma. Kubw'ivyo rero igice gisozera kuri ubwo bukozi
azoba ari mu ihema rinini Carpa Cathedral, kandi uko azoba ari urugendo Imana izokora biciye muri Kristo igendera ishengero ryayo. Aho hazoba hari ubwo bukozi, aho ni ishengero mugeni izokongera kubona, kandi ubwo bukozi buriko burakorwa na Mpwemu Yera. No kugaragara k'umwana w'umuntu mu rubanza, arivyo Revera William Branham yatubwiye ku papuro rwa 22 umurongo w'ijana na 183 mu gitabo c'imirongo, ari hatwereka yuko umwana w'umuntu, aravuga ngo umwana w'umuntu ubu ariko arihishura ari mu ijuru. Uhereye ryari umwana w'umuntu yariko arihishura? Ni uhereye mu ijuru. Azoza nyuma y'igihe runaka mu Data Branham rero aho yariko yihishura biciye mu bukozi bwa Eliya. Ku ruhande yandika ngo hamwe na Eliya azoza nyuma y'igihe runaka mu Data Branham nubu, kandi ndipfuza kutokora ibi ku giti canje mwa kino gikorane. Ndizige yuko iyi mpwemu iri muri mwe yatanzwe n'Imana ishobora kubasomera ibindi ko ndavuga. Umwana w'umuntu yaraje mu bwiza bwiwe, kandi areka arihishura wenyene bwiwe mu myaka runaka iheze. Yihishura ishengero ryiwe, agihishurira mu mbabazi. Yarare mu mbabazi mu kiringo cose c'ubuntu, ariko arahihirwe abantu kugira ngo baronke agakiza n'ubugingo budashira, baheze bahuzwe bityo n'umucunguzi, umukiza mu kuza kwe kwa mbere. Ariko mu kuza kwe kwa kabiri murabe aravuga ngo yigisha ukugaragara we gukomeye. Mbega nuko kugaragara uko Imana yariko yereka abantu nokorana biciye mu ntumwa ya buri gihe, muri marayika ntumwa w'indwi aho hari imbabazi yereka abantu kugaragara kwiwe, akora nka bya bintu nyene yakora igihe yarari ngaha ku isi, yihishura wenyere bwiwe nkuko yishuriye Aburahamu imbere ya kagatikizo. Ubu naho yaraje mu mbabazi yihishura wenyere bwiwe, yihishurira ishengero. Baratwenze baramunegura. Incuri kurikira azo kwishura wenyene bwiwe azoba ari mu rubanza ubwo azocira isi n'amahanga yibagiye Imana cumura ku buntu ku munsi w'ubuntu. Yandika ngo Eliya na Mose. Murabe byose ivyo byose byari ivyo mu kiringo c'ubwami. Ari havuga yuko incuri kurikira ikiringo ca gatatu, mu kiringo ca gatatu yavyanditse aho hejuru. Naho yandika ngo umwana w'umuntu yandika ngo umwana w'umuntu yishura inshuro zibiri, ubwa mbere mu mbabazi murabe, hanyuma ni mu rubanza. Rero igihe yishura mu rubanza we ari ngaho ari mu bukozi bubiri. Mwibuke ni imigabane ibiri, byose ni kabiri. Mu yandi majambo muri we naho nyene hoba yariko harakorwa imbabazi. Ico gituma yavuze ngo Eliya na Mose wakira ubutumwa bwabo aronka imbabazi. Bwa mbere ni mburi, kuko umwana w'umuntu azana imigisha kandi akazana n'urubanza byongeye. Rero yaravuze ngo umwana w'umuntu ubuntu n'urubanza. Ndabe aha turafise isezerano umwana w'umuntu yobaye ariko arahishura agaragaye mu ncuro ya kabiri, mu ncuro zibiri. Rero murabe hano ku papuro rw'ijana na 25 mu gitabo c'imirongo umurongo wa 11:10 haravuga ngo Mose yari rya jambo rizima ku bantu, ahishije inkingi y'umuriro, avuga ibyategerezwa kuzohishurwa hanyuma inyuma y'insato za Tahashi. Murabona Mose yari afite ijambo aho yandika ngo inkingi y'umuriro mu bamfu yari ryanditswe n'Imana, nta numwe yashobora kurisigura. Mose yaterezwa kubanza akarisigura ubwa mbere, nta numwe yashobora kurisigura iryo jambo imbere ya Mose. Murabe Mose niwe yari umusiguzi w'Imana. Iyo niyo mpamvu we yahishije, yapfutse mu maso hiwe, kuko murabibona ngibi twoshobora kongera tugatora ibyo bindi byose, ariko biterezwa guhishurwa kugira ngo bihishurwe. Mose yaterezwa kuba Imana ku bantu. Mose yari ijambo rizima rihishijwe. Nuko rero abantu babona ya nkingi y'umuriro baravuga bati ubu rero turuzuye. Mose navuge, murabona Imana ntiyongere kuvuga kuko tuca dupfa. Nuko Mose yinjiye imbere muri irya nkingi y'umuriro, nkuko Revera William Branham yabonye inkingi y'umuriro iri kivugana n'uwundi muntu hejuru cane, ariko igihe yamanuka mu cumba gito
munyihanganire ariko igihe we murabe ikintu gikomeye cyane igihe amanuka mu cyumba gito we ngaho yabonye bimwe Petero Yakobo na Yohana babona hanyuma bamaze gutangura kuja kwiyumvira no kuvuga hamwe no guhwihwisha atana kimwe bazi mu vyari ko birabera ngaho byarangije babonye Yesu umwe gusa igihe Revera William Branham yamanuka akinjira mu cyumba gito c'imbaho yabonye umwe gusa ariko arakorera ngaho no kuvuga ngo yabonye kwico gikoresho ari Imana ariko irakoresha kugira ngo ikore ibyo bitangaza byose no twumiza muri bijya bikorana mu gihe gikoresho ariko kirakorwa kandi ntiyarazi ngo cyatanguye kuba ryari we igihe yamanuka ngaho yabonye uko kugaragara gukomeye cyane mu mubiri w'inyama ubwa mbere abona inkingi y'umuriro ubwiza bw'Imana kugaragara kw'Imana aho kuriko kurakora kuganiriza uwo muntu hanyuma yavuga yuko atatahura hanyuma yavuga ati kubera iki ngaho imbere iramurabe ngaho ngeri koramuha ubumenyi bwagutse bwo hejuru cyane aho ngaho ku musozi wo guhindurirwa ko batatahuye Petero Yakobo na Yohana byari biriko biraba igihe babona umwigisha wabo akikijwe n'ubwiza Imana muri Shekina ngaho iri kivugana nawe murabe nigajwe nyene hanyuma ryababwiye ngo uyu niwe mwana wanje nkunda uwo ubunezera bari we mwumvira nuko rero hanyuma bararavye babona Yesu wenyene nivyo abantu bariko barabona mwakije gikorane bwari ubukozi bumwe rudende buriko bakogwa na mpwemu yera kubw'umugisha w'umuryango w'ibiremwa abantu bose kubw'umugisha wihangagiye Imana ryose Branham yabonye inkingi y'umuriro ariko hanyuma yabonye igikoresho kandi uko niko byabaye no kubigishwa bwa mbere babonye ubwiza bw'igitangaza ngaho ndetse baranabonye no mu nyonga ha Yesu hahindutse ukundi babona ibyo byose ako kanya tereka dukore insako zitatu batazi ibyo bariko baravuga ibyo ari byo kwiherezo babona Yesu wenyene mbega ibihanga rikomeye cyane Imana iriko iraduhishurira mwa kino gihe kandi twaramaze kubona iryo jwi ry'umukundu mwa kino gihe ca nyuma rero baranyavuga ngo abantu babonye ya nkingi y'umuriro baravuga ati ubu rero turuzuye Mose navuge mbega ni gute abantu babonye inkingi y'umuriro hanyuma ni muri Mose navuge murabona Imana ntiyongere kuvuga kuko twoca dupfa Mose yinjiye imbere muri irya nkingi y'umuriro aho hejuru yandika ngo mu kiringo ca mbere bingana Mose mu kiringo ca kabiri bingana Yesu ikiringo ca gatatu bingana aho aca hasiga akamenyetso ka kabaza hejuru yandika ngo yarazwe mu mwuzuro yandika kandi ngo Mose navuge kandi hejuru y'ijambo rizima rinyegejwe yandika ngo jambo iburyo naho nyene yari yanditse ngo inkingi y'umuriro hejuru ya 11:10 yandika aho kuwo murongo hejuru y'uwo murongo utangura yandika ngo Mose yasiguye ubwa mbere ijambo ryanditswe ku bisate by'amabuye Mose bingana ijambo rihishijwe rizima ryambaye mubiri rishikijwe mu mubiri kugira ngo ashitse amasezerano y'Imana reka ndabisubiremo Mose niyasiguye ubwa mbere ijambo ryanditswe ku bisate by'amabuye Mose bingana ijambo rinyegejwe rizima ryambaye mubiri rishikijwe mu mubiri kugira ngo ashitse amasezerano y'Imana hepfo yandika ngo Mose yategerezwa kugira ubwo aba Imana Mose yategerezwa kugera ubwo aba Imana twariko turaraba muri iri jambo rigufi iki kiyago kigufi cyari citwa ngo kumva ijwi ry'umwana akundwa kuri jewe wabaye umugisha udasanzwe hamwe n'ihigwe ridasanzwe gushobora kubaramutsa mwebwe mwese ndetse nezerewe ndi kumwe namwe mwese muri ino migisha ikomeye cyane Imana iriko iratanga mwa kino gihe ndetse no gushobora kumenya iri jwi ariryo ririko riratuyobora tujana mu gihugu c'isezerano c'umubiri mushasha ndetse n'abandi bose bari hariya muri Swacha Bogota Colombia
ndabafitiye amakuru yuko ku gatandatu 14 no kuw'Imana 15 z'ukwa gatatu mwana mwaka ugiye kuza wa 2026 tuzoba turi hariya muri Swacha mw'ikoraniro rya mwene data Revera Ivane Sarmiento, Engineer Ivane Sarmiento, hamwe n'abakozi b'Imana bose na bene data bose muri Colombia, arico ico kibanza twese mu rukundo n'umunezero hamwe no kwiyegurira Imana twamye dutegura kugira ngo tuzogikoreshe mu bikorane cy'abantu bose muri Colombia n'abandi bose bazoza bavuye mu bindi bihugu, kandi tuzoba tuhari rero mw'iyo ntamboko ya kabiri kuko hasigaye gato kugira ngo basozere, ariko mw'idonido barabirembeje. ni ukuvuga ngo irya sari yo ku ruhande ariyo yamaze gusakagwa, haracasigaye isima n'ibindi bikoresho byose byo ngaho kugira ngo bace bahita babandanya n'iya gatatu, iyindi yo ku rundi ruhande, ari nayo igihe izoba yatunganijwe neza nuko nayo izoba yuzuye. ni ukuvuga ngo turafise ihangiro meta kuva ubu kugeza ujya w'Imana 15 z'ukwa gatatu kugira ngo tuba twatunganije neza ngaho iyo ntamboko ya kabiri, nuko bityo bene data bagende barigina rero iryo terambere iyo nyubako nini iri kirubakwa ngaho, bakomeze banaterera kugira ngo basozere urundi ruhande intamboko ya gatatu ku munsi wa gatanu 13 z'ukwa gatatu tuzoba turi hariya mw'ikoraniro rya Dr. Camilo Montoya muri Bogota. Aho tuzoba tuhari, hanyuma tuzoraba isaha kuko aho bose ntibazohakwira, ariko tuzoba ariho turi Imana niyabishaka muri ico gikorwa cyo kuwa gatanu. Hanyuma nyuma yaho tuzoheza rero tuce tugenda kuw'Imana, tuzoba turi muri Swacha no korera abakozi b'Imana mwese bene data n'abashiki bacu muri Colombia, tube twunze ubumwe kugira ngo dusozere duheraheze ico gice c'iyo nyubako ya kabiri, dusakara iyo nyubako ya kabiri hamwe n'ibintu byose bijanye no gusozera amasima n'ibindi byose bisigaye, amabafra, amaekra n'ibindi bintu byose bizoshirwamwo, amatara, intebe, ibintu byose bijanye n'urwo ruhande kugira ngo ibe imeze neza yiteguriye uwo w'Imana 15 zo kuwa gatatu 2026 no kuwa gatandatu naho nyene hama hariho ibikorane no kore uhereye kuwa gatandatu. mu by'ukuri nyuma yo kuwa gatanu tuzoca dufata urugendo tuje hariya. aho rero hariho ikibanza abahashitse barazi ingene umuntu akora ibintu imbere y'igihe tukashobora kugenda turabitunganya. nuko rero tuzobananira hariya Imana niyabishaka 15 muri Colombia. Imana bahezegire barinde mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana, kandi mwumviriza ijwi ry'umwana akunzwe, kumva ijwi ry'umwana akundwa. Imana bahezegire barinde mwese, kandi murakoze cyane kubwo kuntega amatwi mwitonze.